sanga wowe atanisigura ufise rega hariho ibyaha abahungu bakobwa tuzoshika imbere y'Imana ugasanga uyu ntikimwagiriza mugawe wikakikwagiriza none uko abifitiye insiguro nawe ako nako nyene genda sinkubwiye ngo reka kuko urafise impamvu mugu utayifise ntibijanye bariya bakobwa baha hakurya mu bihugu vy'ubugaragwa urumva kugenda yiyambariye agasutiye n'akahuzu kageraha kugira ngo yumve yuko vy'ukuri akayaga basi yokumva na gakeya none ino naho ko nimbeho irimo kutwica ugacuja mwibarabara wambaye ubusa nawe ubigirira iki akayaga ino gasanzwe kari ahubwo wari ukwiye kukikingira none ni forofe erega pasi bararyaraguye n'ukuri kw'Imana ngira we ntubibona. Utariko we uhoraho Imana yiwe amuhaye impore impande zose. No, mbere dutrishe kuva kuri kabiri. Nuko Salomo atuma kwishura Hiramu. Aturazi ko se Dawidi atabonye uburyo bwo kubaka ingoro y'izina ry'uhoraho Imana yiwe kuko intambara z'abansi biwe zari zimuturutse irya nino utigushitsa aho uhoraho yabashiriye munsi y'ibirenge vyiwe. Kane utariko we uhoraho Imana yiwe amuhaye impore impande zose. Uti nta murwanizi nta nagakacira nta nagakakaza banishimye. Ibihe birahinduka data Dawidi nta nagahengwe nta nagahengekezo yaramagogwa zari intambara z'urutavanyako ariko ku ngoma yanje je umuhungu wiwe Imana impaye impore impande zose nta nagakakaza Imana iguha impore impande zose banishimwe. Ivyagwanije so na nyoko wewe ntihabe nagakakaza ivyakuruhije kuyirenganye ntihagire nagakakaza. Nuko n'ubuhanuzi hari umuntu azi umuhinga mu gucakira twari dutrishije rero reka nsome kuri 6. Uti none rero umubaririre abamicirira ibiti vy'amasederi i Lebanoni. Uti kandi abantu biwe bazofatanya n'abawe. Uti kandi azoguha ingero z'abakozi bawe uko uzozicira kose. Uti kukuzi aha hantu uze kuhasurinya. Uti kukuzi yuko atanumwe mubi wabo azi kwicira ibiti nk'Abasidoni. Ahantu twatanguriye gusoma havuga ngo bari bahagaze mu myanya yabo. Urahaca karongo nimba ariho hagufashije je nahaciye kuko ariho hamfashije ngo bari mu myanya yabo. Bwira mugenza uti guma mu mwanya wawe Imana izogukoresha ivy'ubuhizi. Akabiri Bibiri yivuze ngo ikivuze ngo utubwirira abatwicirira ibiti vy'amasederi ico muzosaba cyose tuzogitanga kuko uzi neza ko mubi wacu atanumwe azi kwicira ibiti nk'Abasidoni. Bwira mugenza uti kora kiwawe akazi karagabuye. Nambuze kuvyicira icira
utazi kuvyicira atanga ico ashoboye karagabuye. Mbwira mugenza uti waruzi ko kagabuye, uti kora kiwawe nkora kiwanje karagabuye. Sinzovuze ngo kose nakiyo urakora katari gwawe uraba ingene uvunika, karavuna katari gwawe. Tanguriro nutazi kwicira ibiti arafise ibindi ashoboye. Tanguriro 47 ku murongo wa 3 haravuga ngo Farawo abaza bene se ba Yosefu ati umwuga wanyu n'umuki mukora iki? Bishura Farawo bati abasavyi bawe turabama baragira twebwe ubwacu uhereye no kuri ba sogokuruza. Amen. Turabama bararagira, ntituzi kwicira ibiti mugabo turabama bararagira. Aba bantu babiri umuntu abishize mu bwenge bwiwe buvanze n'ubwibone yo kwibaza ngo kumbura bicira ibiti ngo umenga nibo bafise akazi kabi. Mugabo aha muri Egiputa naho kuko ahantu hose harafise ukwaho karagabuye. N'ibihugu Imana yarabigabuye, murabona ibiri mu Burundi sivyo biri hanze. Nabwiye abantu batemera kubatizwa mu mazi menshi ntimubugaragwa barabatiza no mu musenyi kandi bikemegwa. Baserega nivyo ahatari amazi barimba imva bakaguhamba bagashira ku musenyi hama bakurayo bati uzukanye na Yesu kandi birafata. Bwira mugenza uti birafata bivana n'ahantu. Mugabo ubundi batize kubatiza bisigura kwibiza mu mazi. Mu Burundi rero amazi ariho kubera ikiba gushira mu musenyi kandi amazi ariho. Canke bamijira hari abamijiriwe. Kubatiza bisigura ngo kwibiza. Naho ufata ibihuzu kibiza ubukonjize verbe. Wa mushenzi nawe yacengwa ashira ikiyeri ngo bavuze ko ari kubatizwa ngo niki kirejejwe. Yari umushenzi yaravanze ibintu hariho ibidahwana. Turavugana rero ku ijambo rivuga ngo guma mu mwanya wawe, guma mu kibanza cawe. Haleluya. Uri mu kibanza cawe Imana izogukoresha ivy'ubuhizi. Uri mu kibanza cawe Imana izoguhezagira. Uri mu ngabire yawe uzoba umugisha ubere n'umugisha abandi. Haleluya. Ikintu cyose iyo kiri mu kibanza cacu mu gihe cacu no mu mwanya wacu kiraruhura kibera umugisha abandi naco nyene kikagira umugisha ubwabo. Guma mu mwanya wawe Imana izokugirira neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nkubu muri mu mwanya wa kabiri, uwa mbere wagiye. Haraho usanga iyo wari kuza mu wa mbere wari kutujena. Imana ishimwe. Bibiliya ahantu twatanguye gusoma, Bibiliya yavuze ngo bari bahagaze mu myanya yabo. Abantu bakajagari ba mbere dusomye Bibiliya bari Abisirayeli ntibashoboka. Ivy'Imana ivuganye nabo mu gitondo saa 8 baba bari mu bindi. Ivyo Mose avuganye nabo mu gitondo agarutse yasanga bakoze ibindi bibereye mu bindi. Bara abantu Bibiliya yise ngo banyamujijya nino. Mugabo ikinezereye Bibiliya ivuze ngo uwo munsi ho. Haleluya. Salomo yari yaganiriye nabo arabigisha. Uwo munsi mwemu yera arabahumekera
umwe wese arabona pozisiyo arimwe atariyo araja muri pozisiyo ategerezwa kubamwo. Bibiliya ivuga ngo ubwiza bw'Imana ngo kuko bari mu myanya yabo ngo ubwiza bw'Imana buramanuka ngo bwuzura ihema ryose barimwo kugeza ngo igihe bagize akanyamuneza batigeze kugira. Mwana data uri mu bitari rwawe nta munezero ugira, naho abantu babona umenga biriko bigenda neza mugabo wewe nta munezero ugira utari mu vyawe. Ubuzima butari rwawe nta munezero ubugiriramwo. Mana ishimwe. Urabaza bibi wawe ubona kuri Bujumbura kandi wumva umenga hariya ntiwohashobora, zomubwira uti shaka ndakwimure uze ngaha, kubera ivyahatavyo atari ivyiwe atavyo yabayemwo azokubwira ati ndeka nigumira. Muri Bibiliya ariho yitwa Baruzirayi. Dawidi ati ngo tujane ibwami muri Samueli wa 2:20 ati ngo tujane iwacu nzokugirira neza Yerusalemu uzoronka vyose. Ati mwami Jesi nkimenya nibiryoshe nibibisha, ati ndeka nigumira aho namenyereye nzogwe kwa data na mama bahampambe. Ati twara abo bajene ngira bo bishobora. Ivyo vyari vyinjiyemwo tuganire kwiri jambo rivuga ngo mu mwanya wawe. Uri mu mwanya wawe. Iki gihe cyo sinkekeranya sinokubaza ni n'igihe cacu. Iki ni igihe cacu. Uyu n'umunsi wacu. Uyu n'umwaka wacu. Mugabo muri uyu mwaka muri iki gihe cawe muri iri jambo wiyevari uti mbega ndi mu kibanza Imana ishakamwo, ndi mu ngabire Imana ishakamwo, mbega ico Imana yangize ndacishimiwe, ndakinezererewe, ndagihagazemo neza, ndagikorera neza, mbega Imana yompa amanota. Hari igihe Imana ikuraba kwikarata ikakubura, yakuraba muri restoration ikakubura kubera iki nturi mu mwanya wawe, nturi mu kibanza cawe, nturaho Imana ikugomba kugira ngo ihaguhezagirire. Buri muntu wese arafise ico Imana yamuhamagariye mu gihe ciwe no mu kibanza ciwe. Hari impamvu turabarundi tutarabazungu, hari impamvu turi muri Afrika tutari muri Europe. Imbere yo guhahamira kuja ahitagushize banza wibaze ico ugiye kumarira ahitagushize, kuko aho yagushize irazi impamvu yahagushize ntiyihenze kandi irazi ico ishaka kuhamarira. Kandi igituma utaragenda itangazo, igituma utaragenda itangazo nturakora neza ico yari yahagushiriye. Wewe ugende n'ukuri n'urusengero utagubatse uja hehe? Namabuye ntutanga. Igituma yagumye uti Imana uti sindayatanga naho bavuga ndiyumya nukubera uvuga uti sinzova muga namba ugomba kugenda yatange. Sivyoga pasi. Rega nivyo mu mwanya wiwe. Twaganiriye ibinyene mugabo ukundi. Sinzi abantu nabonye bandika ngo ryari indi nyene ngo kanovera nyene ngo murindi cupa. Twaganiriye ibinyene mugamavuta y'igitondo siyo ya 5 muje muriye bari yako bari mugango muri sonzesheje da. Hari abaca bavyonona bakarya none gashahu. Hari habisonzesha n'abanyena basanzwe na karashonje ari forofe. Pastor kwisonzesha kuri kwishe hariho ubucanywe kirahuri basi n'akaburete. Erega no abayisonzesheje none usanzwe ashonje nawe aca yisonzesha nyene. Narinda binjiriye sico cigwa canzanye mugabo mu mwanya wawe. Mu gatondo nabateye inkuru y'umuntu yitwa Shabani yitwa Matayo n'uwitwa Mariko.
bari mu ivugabutumwa burabirira kandi bari barushe baduza imisozi bashonje. Murazi ko Yesu yababwira ati ntihaze hagire n'ico mwitwaza. Be bavyitwaza aho babikuye ko bari abo kuvyuka behera mu mihana ngo batwara ubutumwa. Rega karagabuye, hariho abarondera, hari n'abaja ku misozi. Karagabuye pasito, burya ugiye hariya muri Asiatike ukamara y'indwi yose vyoba vyacanganye. Mugaba hariho uriya tamaramara ariko kiwawe ubwo utagiye y'ubuteje isoni. Ni uje kukaraga duteza ingorane kuko witaba amatelefone ugumugiriki ngo waje mu masengesho. Karagabuye. Bo kubikora byose ni byiza, muga ntuzobikora neza nka nyenevyo. Hariho nyenevyo, hariho abasenzi, hariho abavuga butumwa, hariho abaririmbyi, hariho abasiguzi, hariho aberekwa, hariho abagiriki. Joho nderekwa mugabo nerekwa mu ijambo. Niwashaka ko mvugishwa uraza kumva ndiko ndavugishwa. Shalom 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 shalom. N'Imana ibimbwiye ndatinya gushoka ngo haguruka ngo irabimbwiye mfuma nkwihereranye. Mugabo ndavugishwa kweri nkava aha ntavugishijwe uraza kumpinyuza. Ubuho ntibiraba byatanguye. Zamura ikiganza uvyakire. Haleluya haleluya. Ndavugishijwe ngo usubire mu kibanza cyawe kuko umaze iminsi uteza desordre, amasanganya. Utari mu kibanza cyawe uragongana n'umugore, ukagongana n'abana, ukagongana na pastor, urumva uravuruga utari mu kibanza cyawe. Haleluya. Mu kibanza cyawe uyu mugabo, aba bagabo babiri rero baragenda bubiriye badodora ahantu basaba indaro kuko batari bahazi. Basanga ni kwa shehe. Mataya ati barariraguye ni kwande, bati ni kwa shehe. Araraba ntibari busubire hanze baza binji babakiri. Yongorera marika atagenda hinduye. Jewe ibya Yesu rero kuko handabona turahwera. Ati kandi niyambaza ndazi zina mvuga simvuga Matayo yoca tumenye. Jenza kuvuga Shabani Juma Buseni. Marika ati mwene data, ibi byo kwiyoberanya si byo Yesu yavuze. Yavuze ko umuntu yopfuma yemera no gupfa kubw'ubutumwa bwiza. Reka twemere ico turi, twoye kwigira ico tutari kubera ibibazo duhuye navyo. Twemanga ico turi ari no gupfa dupfe. Atoya oya je ntiharagera ko mpfa wewe pfa wiyahuye wewe. Jewe ndahinduye. Muga guhindura burya niko kwiyahura. Ushobora kubaho wariyahuye kurusha wapfuye. Cyo ni kirundi ca ruguru. Sinababwiye yomva nagira ngo nabivuze kumbe turi mu rya kabiri. Nitwa Harabandi. Niko banyise Harabandi. Mu kubatizwa nongera ko ngo Gerard, nitwa Gerard Harabandi rero. Navukiye ruguru, nkurira ruguru, nkirizwa ruguru, niga ruguru, ndongorera ruguru, mbatizwa ruguru, nuzuzwa mpwemu yera ruguru. Mugabo Imana ishimwe ko ntagumye ruguru. Na Yesu yarimutse ava Nazareta aja Kaperinaumu, ahava aja no hafi y'ikiyaga. Haleluya 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 haleluya. Herode nawe amubwiye ngo genda mumubwire uti ngira ndakwica. Ati gende mumbwirire iyo mbwebwe utubuho simpunga nahunze kuko nari umwana simva. Ati no hiyo ndiko ndaza sinzogwa mu minyaganyaga ndiko ndazi Yerusalemu. Mana ishimwe ko naje pasi wakoze mwe n'intumwa y'Imana bitaza murajya hamwe na mpwemu yera mwatumye na jenza sinza kugwa ruguru murabona. Narinze sinanaheza neza kubera burya umuntu wese ahantu bagasanga ari arahuba nyene. Bwira mugenzi wawe tukumbona bivana naho nakuriye ntibize birakubabaza cyane.
batahanya na desa truwa sa senkesa nkarani nega aha ya mashure tuzokura mwiki aha no kuyigira gutega ifuku kweri umuntu asa nahaba kandi abo mutebanye nibo musa Imana ishime ko wisanze ino kandi ntunaduga muga mwanka mwemera muraduga kubera ubu byahindutse ubu baraduga ubu nango sukuduga nikiyaga ngo cavuze ngo nasubireyo murabe abarugura ingene bameze ubu raduga ubikunda utabikunda ugasanga waduze nababwiye kuri Buja FM y'Igitegani ntubu hariho n'abaduga basha kare batwita bamanuka ubu hariho n'abaduga naha ndaza abaduga barimwo basigaye bakorera iburaza Shabani Juma rero shehaje kubaraba ati namahoro salama reko mata yatari Dar es Salaam kuko yatari nivyi wawe ucubivuga nabi ukavyonona ati none wewe nawe uri mwene wacu ati ne ndiwe nyene je nitwa Shabani Juma mbere Buseni taho ni sawa ati nawe witwa nde Mariko rero n'ubwoba bwishi kuko yaraza ataha ndayabona ati nukuri je ndi Mariko ati none uri umukirisa tego nukuri ndiwe ati nukuri tekana wisanzure twe nta ngorane umushitsi wese aje turamwakira tukamugirira neza ate hawe ingumubaza ati bakuzimana ico ushaka cyose barabaga inkoko baragira iki barashira hajya ati nukuri karibu ati nawe Shabani Juma urazi ko turi mu bihe by'amafungo y'irayidi ati wengo dukomeza gasabisho nta kundi ivyo turekere Mariko ati Mariko nukuri wumva amahoro ni wumva bidakwiye usabe nibindi baraguha birahari ntiwisondeke nayo Shabani Juma Mariko Buseni nibindi nyene cabaja mu vyo gufutura nimba ari ugufutura ubana na barabizi gufutura mwana yo miju sije no hohera abantu baja mu bitari vyabo rege ukoze bitari ivyi wawe nyene na urumva ko atari ivyi wawe kandi uri mu bitari ivyi wawe nyene urumva ko atari ivyi wawe kuko Imana irafise uko yabigize hari impamvu yakugize umugore nanje kangira umugabo wewe ukakugira umusore ujya nawe aracara umuyigeme karagabuye umwe wese mu gihe ciwe iyo ushatse kwimuka ngo uje mu kibanza kitari ici wawe nukuri mekanike biraturagurika niko bimeze haleluya haleluya bigaza kudushirira umunyu mu mvuzo turaba abantu baziriye bivana naho wakuriye abantu baziriye kera ushizemwe agasukari wo mari inkono yazo ndabeshe hari uwombeshuza ushizemwe agasukari inkono yazo woziheza ntumuhave muzikumbura nimba mwarazihebye aho hari kera mugabo bigaze kudushirira umunyu twabuze isukari no kumupfumu baradutwaye ngo namashetani ngo baturoze kandi ari umunyu akunyu gake atari na keje ikintu cyose mu mwanya wacu aho cyagenewe kigira umugisha kiraruhura Imana ishimwe
kwereka kwigira umugore kandi ukiri inkumi ntibijana we nimba wiga niwige ivyo abasheri ishushu nyene uzoyitwara kuko ugomba kwinjiza ibintu bitinjirana none tugire tanga umugabo nukurasigaye ari bebe umugabo hako abantu binjiranye ibintu vrema bitavangika ivyo wobuze ukitwa n'umugore ukavye undi muntu niwe yanditse akamesaje ngo hani ngo asanga icisomwa n'umugore kuko umugabo yari yahuniye ngo hani ngo buki nimba ari buki nawe karakamara yakamwandikiye wacara musubiza ngo buki yasinziriye ngo uri kuvugana n'uruyuki hariho ibitavanga bwira mugenzi wawe utareka kuvanga ibitavangwa haleluya hariho ibitavangwa hariho ibitavangika bitajana ubijanishije ntibikunda wandikira uruyuki ngo buki uruyuki ruraryana ubuki niko burasosa mugo uruyuki nago bari mu myanya yabo uyo munsi ngo bari mu myanya yabo mu mapozisiyo yabo abagabo baremera mu ico gihe ati twe turabapapa bagahagararira izina ry'ubupapa bakiyemera ko ari abapapa abapastori ngo ico gihe bariyemera ati turi abakozi b'Imana turi abasizwa amavuta oya ntituvanga twe turazi ico turi abaherezi bari mu myanya yabo abaririmbyi nabonyene Bibiliya yavuze ngo nabonyene baracuraranga abavuzi ivyo bavuza ngo barabivuza ikoraniro ririyemera ati natwe turi shengero ngo bahagarara mu myanya yabo baraca bugufi ngo barafukama uyo munsi ngo ubwiza bw'Imana burabagendera ngo buzura umunezero bamaze iminsi 23 ngo batahana akanyamuneza kuko bari mu myanya yabo hariho uvuga ati naje pasiteri ntampa kuko mugatari umwanya wawe baguhaye twotaha turidoga yego kweri kandi wasomye bibiri none mu vyakozwe n'intumwa ni 14 20 yego igihe Paulo ngo agiye muri Efeso ngo agakoreshwa ibitangaza ngo vyutwumiza ngo bigatuma ngo nibitambara bivuye ku mpuzu yiwe ngo babishira ku bagwaye bagakira Paulo akabuvuga kweri bakamuhezagira kabuvuga gatahana gasukari abandi bararaba tujya mushenzi natwe bijya twobikora si Bibiliya dusoma ngo barazaho gusoma mu vyakozwe n'intumwa ngo mu vyakubiswe n'inkuba ati mama raje kugeza igihe Bibiliya ivuga ko ngo nimhemu mbi zamuraze zuri kuravuga si ivyiwawe witaye mutari ivyiwawe ngo Yesu muvuga Yesu mwenyene Paulo avuga canke n'uyundi Yesu twe tutazi twebwe abadayimoni kuko Yesu Paulo avuga natwe turamuzi turatinya mugatubaraba uyo muriko muravuga wo mu vyakubiswe n'intumwa Mana yo mwijuru ntu wasomye pastor ngo ko zabagurukiye ko bagataha ngo bakomeretse ngo bambaye ubusa kubera iki babitaye mu bitari vyabo kwita mu bitaba kuraba Sauli ngo yitaye mu bitamuraba ngo najewe ngo nokosi kimazi nugupfa kosa
hariho abahungu bamwe bantumiye bati twerere ubu twayishize imbere, ntego n'ukuri iri imbere na kare naho tutoyishiraho isanzwe arihiri ariko ni vyiza ko tuyihashize. Mugabo rero umuntu wese mu mwanya wiwe ugira ngo ni forofe, ngo ni gutera haleluya bacometse ivyuma, oya si ugupfa gutera, burya na haleluya irafise urutonde. Hariho uyitera bakamuraba ati ngira yagwaye mu mutwe kuko bitajanye nyene, ntibijanye. Muga paseri yayisuguma canke wewe n'abapagani bati amena. Nivyo si ugupfa gutera abahungu. Abantu bubazi ko ibintu byose ari ugupfa kugira, naje nobigira ugasohoka nawe wabanishije, oya si ugupfa kubanisha, birafise urutonde, bifise discipline. Ijoro rimwe ngo naje ngo gweda no gupfa kugira gira mugenza uterega ntibapfa kwambara. Abantu benshi bazi ko ari ugupfa kugira, ngo ko na ntuze yagize ngo naje ncengira. Paulo yaravuze Yesu agataha bimeze ne, mugabo bamuvuze batashe bimeze nabi kandi ari we bavuze. So gupfa kuvuga birafise urutonde. Hariya mu Itanguriro 38:12 38 niho nasomye ngo umupfakazi umukazana wa Yuda ngo yumvise ko Yuda agomba ace kuri iryo rembo ry'Enayimu ngo aje gukemuza intama, kuko yari yamwimye umuhungu wiwe amaze gukura ngo amucure, ngo aca yiyambura imyambaro yiwe y'ubupfakazi, ngo aca yambara nka maraya, ngo yitwikira mu mutwe. Yuda ngo amuserutse ko abona yitwikiriye mu maso ngo yambaye nka maraya, ngo acakatira hari ngo kuko yagize ngo ni maraya. Agiye bavanye ngo aca yiyambura ya myambaro yiwe ya myambaro ya maraya, ngo aca asubira yiyambarira nk'umupfakazi. Yuda atumye ati genda mu munshirira ibyo twavuganye. Bashitse mu gisagara bararondera umuntu yambaye nka maraya barabura. So birumbwirire mugenza uti ntibapfa kwambara bubanzu ubazi. Abahungu jena twapfuye kugwa mu bintu tutazi. Aba bahungu twe twiyambarira kare. Ndibuka igihe naza kuvuga ubutumwa bwa mbere Bujumbura, nari nambaye iyo bita saviko. Twambarira ngaha ukaboha neza washize mu izindi zitatu musi. Babahungu rero baturumva ivyo sivyo, ati dukonesere tugire kuri 13 14 turemera pasito turemera. Mugabo no musi natanguye kubagirira makenga, batanguye kuduza atana amashesheti bambaye, bagejeje aho ubu naho none mutwaye ubu naho gabahungu twaremeye ivyambere, mugabo mwanteye amakenga muduza mujana ubu no mukwambura urariha amahera. Mana yo mwijuru, basha byo bintu basha tuzoba turaraba ivyavyo, mugabo reka twirenganire n'ukuri. Twebwe turenganye mugejeje aha, mugabo abana nabo bavuka babona mugeza sinza aho bazogeza nabo mu misiza. Reka tugende, twe twavutse mbona bageza aha bahonyoramo gatoya, abandi baje bageza aha bibatera isoni bagejeje aha, abandi nabo bagejeje aha. Sinza bazoza nabo bamenyereye ibigera aho bazogeza. Reka tubireke twe twigendere. Mugabo ico novuga, ube mu mwanya wawe, uko ibihe biza ntibigukure mu mwanya wawe. Ego murashobora kujana n'ibihe, mugabo ukabigenda muri mu mwanya wawe.
ntibiguteranya n'Imana kweri, igisirimu ntikiguteranya n'Imana. Mana ishimwe. Turacari kuguma mu mwanya wawe. Mana ishimwe. Buriya intuzeya urutonde rw'Imana ntiruhinduka. Mana yaravuze ati habeho umugabo, habeho umugore nk'umufasha. Gitega hariho iradiyo mvuga ko ubutumwa bwiza, bakantelefona kanyandikira, nakira ama message menshi y'abakobwa ngo urumva pasiteri ngo ndondere ngo usengere ngo ndonke umufasha. Nkiyumvira none umukobwa niwe aronka umufasha cyangwa umuhungu niwe aronka umufasha? Bintu byaracuramye pasi. Hajya birafise uko bimeze. Bavuze ngo kuryamira ukuboko kw'abagabo, muza muguze we uryame nawe aryama aho wahora uryama, wumve ko bijana. Ndiko ndavuga bubatse, nturapima mutangura uryame hariyo umugore aryama nawe agaruke. Hariho ibitajana abahu, ntibijanye kujya yabicuritse ni kujya nyene, yabicuritse mu rutonde ni kujya nyene. Ndakubeshe ndi kuri podium kandi naho turi hasi ntakubeshe, kiretse navangiwe biragahera. Hari uko yabikoze mu rugo, hari ikibanza c'umupapa, hari ikibanza c'umumama. Mu gitondo nababwiye umudamu yize inyigisho ngira nizi nyene nari navuze mu rusengero, ngira ngo oya yarahasomye. Ntumbaze sije ndabitanguye rega ibi byo kuba mu kibanza cawe. Uyo mudamu rero yarasanzwe ahahaza umugabo, yaramuboroza no mwibarabara. Rero akijijwe aravuga ati sheri, je numvise yuko nakwinjiri mugi vyo kuguhonda sinzobireka, numva bindimwo. Rako ngo tunyaruke ndaguhondere mu rupangu hugaye. Ivyo kwibarabara rega basha umuntu abohoka bukebuke. Bwira mugenza uterega umuntu arakizwa mugakabohoka bukebuke. Hari abagore usanga kwa pastor ngo urumva n'ubu pastor narakizwa ngo yandiye ikinuma kare yagukubitira mu isoko ibujumbura, mugabo bakurira ikinuma mu gitanda ngo ntarakizwa. Pastor natwe twakira imitwaro myi, ntarakizwa sigaye akurira ikinuma mu cumba kweri, kare hari mu kabari. Bwira mugenza utishima biriko biraza. Haleluya! Bwana sifiwe. Bebariya baranyumva ko bataryohewe. Kuma mu myanya yanyu. Mugore rero ngo aramubwira ati sheri nzohora ngukubita, mugabo abarije nkoma induru. We ntuzuboroge kuko we uri umugabo. Abantu bontwenga bumvise uri kuvuza induru uri umugabo. Nzogutwika mugabo mbarije nkoma induru kugira ngo ntumara amazi. Bundi Bibiliya yavuga ko umugabo akwiye kwiganza mu rugo rwiwe. Iyo umugore yiganje akaganza makonte, akaganza iki ngo byose ngo nije nkomeye, nije nkora akazi keza, buryo uba wabicuritse. Bironke mugabo ucuzana umugabo ati biganze mutama, Imana yaraguhezagiye. Haleluya! No musa abagabo barampa agafanta ndabona. Haleluya! Ubicuritse, buryo ubicuritse biracurama kandi bicuramira wewe. Bicuramira wewe. Urazi uri umugore akomeye mu rugo, umugabo nawe hajya naho uvyimba gute barakugaya. Ngo wamubonye ngo ujya n'umugabo ntavuga, ngo wamubonye ngo ujya ngo akagabo kiwe ngo yarakakicayeko. Nta cubahiro vyigara biguhesha, ni rementanyaje. Rementanyaje. Fundi kanyaje.
Haleluya. Biraryoshe witwa umugore nawe akitwa umupapa mu rugo, uko ari kose ko ariho wisanze n'ibihindurwa. Eka n'ibihindurwa kandi hajya nyene niho hakubereye, hajya nyene ni wagukwiriye. Wa mugabo wiubicuritse hajya nyene desordre yabaye akavuyo, ubicuritse ukaja handi uba wabicuritse. Wa mukobwa ubicuritse ugashaka kwivanga, kandi abakobwa benshi basigaye babinjirira. Imana ibababarire kweri. Burya mu rugo umukozi n'umukozi agira icumba ciwe, umupapa n'umupapa afise chambre yiwe, bafise aho bahurira. Iyo bimaze kwinjirana ibi bikava no mu chambre bikaja hariya, biba vyacanganye. Wewe uri mu rugo menya uti jenda umukozi akarimbi kanje kagarukira. Dafise ibihungu kandi ntibikura, irwana mu rugo ntirukura. Namasanga vyiryamiye mu gitanda nta nukoga iwanje nkaraba muga ntaco mvuga neko ari ibihungu vyanje. Mugabo nk'umunsi no hasanga umukozi no mutwika kweri no mukubita amakofe yo mu mpwemu. Hari menya ikibanza cawe. Haleluya. Menya inshingano zawe, menya ic'Imana iguhamagarira naho iguhamagarira. Inka turazikunda, ibitungwa turabikunda, mugabo birafise ikibanza cavyo. Naho hoba muri zango usanga impene n'abantu babana nta ngorane, mugazi bazifise ikibanza cavyo. Gusa nyene kuko biri mu nzimwe akamoto nyene ucumenyera cakamenyera. Wewe uvuye no vyasobanutse ushitse ugira uti Mana yo mijaha barahaba, mugabo wewe ni forofe. Muganaho nyene impene ibifisa hayo ija ku gitanda barayishishura. Barayishishura. Usanze inka naho muzikunda ukayisanga muri saro, hajya muri saro n'amabuye murazana kuko iba yavuye mu kibanza cayo. Inka ntija muri toilette, barakubita igashaya, yagiye hatarahayo. Haleluya, haleluya. Bariza mugenza ubona Imana ikubona mu kibanza cawe. Ahiyaba ahiri shengero ryose rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu tuza kwakira, hamwe wese yoba mu mwanya wiwe agakora ivyahamagarirwa gukora nk'uko Imana yamuhezagiye canke yamuhamagaye. Iri shengero mu misi mike cane n'aya makirite angahe yoturengera bikanka tukubaka ibihema hariya. Kibazo nuko umuntu aza gusa akagenda ntazi ic'Imana yamuhamagariye, nukuza gushusha intebe kandi naho utoyishusha ntirira. Waje ku kazi ka data. Haleluya. Utegerezwa kwibaza uti none umwanya wanje n'uyu, imyanya ntirahera. Umwanya si mikrofone y'iminota 45 oya, iyo yodukwira twese. Naho twobiha imyaka 20 wowe utarashikirwa. Menya ic'Imana iguhamagarira, ntabwo ari ugushusha intebe utanaguze. Ako nako nshishijemo ntimukampore. Bwira mugenza uti mugakwicara ku ntebe imyaka 2 ukabura n'agasonga bugarugura nta kigenda. Pasa murafise izo muri sitoke. None wewe uze wicara umwaka uhera uwundi uhere ivunike usabe yikomeye ngo kubera iki mwanya icaritse ko yavunitse. Ivunitse niyo wari waraguze ntiwoguriye reserve yayo. Kaha ndakaze no tori inkoni no kwereka. Imyaka 2 wicara ku ntebe yo muri ntuza wasanze ngaha ntuzani yindi vrema.
ni ubujije abakizwa woza n'iyindi kaja hajya hariho worunguruka hajya yabona iziri vide akavuga ati ndaronkaho nicara. Murabona karagaciyemo rero twikundanire twigumire mu myanya yacu. Haleluya haleluya haleluya. Nababwiye kari umusore yagonze kubemeza aravuga ati jewe ngira nkore akandi special no musi ishati nza kuyambarira inyuma ni karuvati banshiriremwo ni koti barabisha inyuma hama ndabemeza uno musi. Mugabo rero ntivyamworoheye kuko imodoka barimwo ego yarabemeje kare bakimuraba baratinya bati nukuri ukoza gasha. Mugabo imodoka igize accident nta numwe yakomeretse. Mugabo abaje muri intervention basanze harimwo umugabo umwe umusore umwe yagize impanuka ivyari imbere bisubira inyuma. Baca baza kwati hotora mu bigarure hotora barahotora araboroga ati sinababaye bata ucikana niko avuga hotora gose tubisubize ku rutonde. Zamuri kiganza bwira mugenza uti ntibarinde guhotora subira mu kibanza cawe bigira uko vyategerezwa kugenda batarahotora. Barahotoye nyene none vyaca bigenda gute? Hari ikindi cyari gisigaye kwari uguhotora. Namba ushonje sonza wigumye, namba ukenyeke na wihangane, namba utunze nawe subuhingurusha abandi. Paulo yaranditse mu ikete rya mbere yandikiye abikorinto 7:4 kane ku murongo w'indwi ngo ninde aguteye kwitandukanya n'abandi ngo ico ufise utahawe ni giki ngo nimba waragihawe ni iki gituma wirarira nk'utagihawe. Uko Imana yakugize n'agaciro yaguhaye menya ko atanumwe uruta kuko wavyisanzemwo. Naho uvuga ngo wagize ishaka ntiwarusha abandi hariho abarigize biranga mugabo nawe vyase burya hariho ivyemeye. Hariho ivyemeye hemeye ivyo nyene mubwira uti ivyo nivyo vyemeye nyene. Ego none nevyaca bigenda gute? Vyase haca hemera ivyo nyene kandi nawe niwemera ivyo nyene ubinezerererwe Imana izobiguhezagirira. Kandi ivyo nyene bimfitiye ikimazi nawe ivyo nyene bidufitiye ikimazi. Buri muntu wese afitiye ikimazi mugenzi we. Namba Imana yakugize munini ufitiye ikimazi abashaka banini. Niko bimeze ntufundikanye. Namba wasanze uri nyembamba nimba ari nyembamba numbaza nta giswahili nzi mugani Bujumbura nabonye namwe murabivanga ngo tumerantre kwe namwe byarabacanze kwe. Mana yo mwijuru tumerantre ni hatari. Mana ishimwe nuko bimeze niko Imana yabigize kandi uko nyene bimeze jewe bimfitiye inyungu. Reka kubihindura ufarisifya uhindagura usubira ugira iki. Ego gira mugabo gira sinzi kera gishakisha ntawuzi ushakisha ugira ukusubira uku ucuri kucurura utazoba nk'akagakobwa kagira ngo je kubera ndi muto ngo nico gituma batasherisha. Kasheriga nako nyene bivana n'ahantu. Twebwe iwacu ubwiye umugore sheri ubivuga mwinyegeje birateye isoni muvugira haruguru uti sheri. Hari n'ubukura bati izi ngeso nazo yadukanye kamana yanje.
abanyamujiremwe ho vyaracanganye bose ni sheri bose ni hani bose nugusoma niyo corona nayo nyene kweri yaje gukosora ibintu hamuhoye buhuye bose ni mongo haniso ni wowe umunwa wawe ga wabaye umununi wo muhuye wese ngomwe uje kukazi ngomwe we ntugira husoma hose zose ziguma zihiye kweri pasi ibintu byo mu muji navyo nyene naho nawujemwo ni hatari shaje ngufashe usome umugore shahuze witonde kabisa nkagufata usome umugore ngo nivyigisirimu hasha sinzova mu mpwemu gusa nzogukosorera basi mu mpwemu Mana shimwe ni hatari ko gakobwa rero ngo karabifundikanije katireka ndondera igisusu ku nkoni gafata ibishambara byose bari barahetsemwo abana karashirako karaboha n'ikigozi umugabo rero hari mu gatondo ibitokatoki bitaruma karaboha kibagira ko izuba riguma ryaka ibintu byose warementanije rementanya mu gitondo mu gasasita hariho ibyo wari kurementanye ejo uno munsi ubirementanye vyokwanka kuko harashushe bwira mugenzi wawe uti ugakomeza ubirementanya utejo hazoshuha ejo harashobora gushuha uri kuranyumviriza ukaba uri muri rementanyaje ejo hazoshuha uno munsi sindi umushitsi nzoba numva ushaka wobishira mu mwanya wavyo Mana ishimwe kuko hashushe bizocika kandi vyacikiye mu rusengero aje gutanga amashikano akiva hari inyuma bose bararavye bate baba we vyasobanutse wa mukobwa ubu vyaje mugabo bakaraba imisaya ni kwa kundi nyene mugabo hahonyene bati mama ati Imana ivyibusha ukuntu ati nimba ariyo yamuvyibuhije ukuntu ega hari igihe bidutera amakenga ntuzi ivyiwawe nukuri hariho igihe bidutera amakenga tukavuga tuti reka tubirekere Imana tuzoba turaraba hari ivy'Imana tukabibona mugari ifundikanyaje homahomanyaje guhomahoma gufundikanya kudendekanya ubwo n'ubuzima bwo muri Edeni bamaze gukora icaha ngo baciye batangura dandikanyaje bimwe bita ngo guteka imitwe ngo kwiyungunganya ngo kwisumamwo ngo gufuruguta ngo kudandikanya n'utundi twishi nibwo buzima abantu babamwo bwa ni hatari Mana idufashe erega nezererwa mbe tugeze sangapi hasikaye iminota mike ntaravuga bimwe nasoma ndavuga bikeya binaniye ndabireka ivyo birabaye turacari kucigwa ngo kuguma mu mwanya wawe guma mu mwanya wawe Yesu ashimwe gumukonyene oya gutera imbere ni vyiza mugabo urabe ko birimwo isuku ry'Imana birimwo discipline y'Imana turi muri Afrika nababwiye kare ngo kubatiza nimba tarubi iyo wavuze ikintu cumenga nubwo nyene kubatiza hariya iburayi hariho ibihugu bitagira amazi bishushe abantu baho bafise n'imyuga itandukanye sanga bose bakora ibikorwa byose byo kubaka kugira iki rumva kwambara amapataro ari kubaka kumanika amabati muga nk'ubu wo kubaza ati nawe wayambariye iki sanga wowe atanisigura ufise
rega hariho ibyaha abahungu bakobwa tuzoshika imbere y'Imana ugasanga uyu ntikimwagiriza mugawe wikakikwagiriza none uko abifitiye insiguro nawe ako nako nyene genda sinkubwiye ngo reka kuko urafise impamvu mugu utayifise ntibijanye bariya bakobwa baha hakurya mu bihugu vy'ubugaragwa urumva kugenda yiyambariye agasutiye n'akahuzu kageraha kugira ngo yumve yuko vy'ukuri akayaga basi yo kumva na gakeya none ino naho ko nimba irimo kutwica ugacuja mwibarabara wambaye ubusa nawe ubigirira iki akayaga ino gasanzwe kari ahubwo wari ukwiye kukikingira none ni forofe erega pasi bararyaraguye n'ukuri kw'Imana ngira we ntubibona mugabo biza natwe byaraducanze tukanuma abantu bakagira ngo iwacu ngo ntibabibuze byaraducanze duhava turarekerana sivyo pasi byaraducanze wewe bivuga ukageza ryari duhava turarekerana tuti niko zubakwa tuti Imana izoja yimenya none vrema kubona umuntu impuzu tokwambara no mucumba nguze muri saro harabavyeyi ngureke mugu no musi mwibarabara ni forofe ningora numenga nakana kakiri gatoya kisohokera ataco kinona Mana yo mwijuru we emwe twe twararekeranye netwo bivuga byo hava turamara Mario dusubiyemo naho karagaciyemo kuko ndumushitsi iwanje atari pasera bivuze nararekeranye naje ngirene Yesu ashimwe bibe mu rutonde rw'Imana ubona yuko amajambere iterambere igisirimu bitaguteranije na mpwemu w'Imana ari muri wewe pana kumenyera ingeso oya iyo wumva ko itajanye n'ukwizera yireke kandi ivyo utazi reka gupfa kuyora kuko burya barabizi none wa wundi ntiwumva ko yambaye ubupfakazi akambara ni ubumaraya ziratandukanye burya habona batakubaho kugira ngo ngo n'abadayimoni niwe wabahamagaye none wabambariye utuntu urenganye nyene hajya barazi style zose mukobwa niwe yasatuye zimwe basatura gutya naho inyuma hama ngo arenganye ari umwana wa pastor ngo n'abanywara umogi ngo nimboregwa ngo babahuye n'abasazi ngo hariruka ati nukuri no musi abadayimoni basaze ataho nciye hose ngo hamubaza ati none ivyo wambaye wavyambariye iki terega izo barazizi ati yo ve imbere ivuga ngo vene iriya nayo ngo voir kintu cose mu mwanya wacu Mana ishimwe yaba warize gashahu tworosa batwicirira ibiti kweri kundaba nabe rega sije nakubujije kwiga najaho nize Imana itashumbusha ngo imutuvuta naje kwera imbaru kwicira ibiti bahu kandi ubinezeregwe namba ukora mu gikoni binezeregwe namba wikorera iminzigo binezeregwe oya nta kagaye karimwo Imana irazi igituma nawe bitagenze ukugomba kandi ishatse kuguhindurira izobikora haleluya mugabo emera kunezeregwa n'ico Imana yakugize n'ico wisanzemwo ntugikengera uwundi ntukigayisha uyundi ahubwo ugihezagiza uyundi Mana ishimwe
urumva ngo burasaba ngo ntiumenga ntibukora hari abakora muhungu bikanga ko Yesu Imana yavuze ngo umutunzi n'umworo ngo barahura niko Bibiri yivuga mu migani ngo umutunzi n'umworo barahura ngo kuko uhoraho ngo niwe yabaremye bose. Mu rusengero hoho turahura wanka wemera kandi turicarana wanka wemera. Aha hoho ni mu nzu y'Imana nta manyama nta bwibone. Pastor umwe yavuze ngo urumva ngo tugira tuja ku meza ngo y'umwami ngo umuntu ngo aziko ngo atarimwo ngo agende. Hari umugabo umwe ataranabatizwa babona ateye yegera imbere bati bavuze ko abatarimwo mugenda timba yavuze ko ari imeza yandati y'umwami Yesu tinamba ari y'umwami hoho simva murabona wewe wari guca umugirana. Aha mu nzu y'Imana ntavye amanyama. Yesu yavuze ngo nico gituma tuvuga vyase tukareka yavuze ati basireka bikurane ntiwavurandura byose. Netugire ntega pasito nhakundi mugabo turavuge rega ntitworeka mugabo netugume dusarara turava tukareka tuti mutama niwe wari bambiwe nawe mbona waragiye kuruhuka gatoya. Burya rero nuko hanyinjirira mu ibindi sinaje kubatera inkuru turi ku cigwa kivuga ngo kuguma mu mwanya wawe. Pastor mbe no banatakaje umwanya gusuma haguruke dusenge haguruka ibyo sibike ntabara. Zamurajya niwe yatubwiye ngo nawe nyene yagiye atabirangije ngo sije no hahera barabirananiye guheza. Za gusoma mu gitabo c'abami ca kabiri c'ingoma uze kuhasoma ca kabiri c'ingoma 26 usoma makuru y'umwami yitwa Uziya uraza kuhasoma urigora naho woba utaronka umwanya wo kwinjira muri Bibiliya mugabo uraza kuhasoma gitabo ca kabiri c'abami c'ingoma 26 cyane cyane uhereye 16 mugabo uhereye inyuma ukitegereza uyu mugabo ngene Imana yamuhamagaye ari umurimyi ari umuntu mbere ngo wo hasi mugabe mugira umwami. Bibiliya rero igaca ivuga ushitse kuri 16 ngo ariko ngo amaze kuba gakomeye ngo aca yishira hejuru mu mutima ngo aravuga ngo naje byose ngo no bishobora zose ntiwo bishobora. Hariya twasomye ngo abasidoni ngo bazi kwicira ibiti ngo twe tuzobahayo bazosaba yose ngo mugabo ngo babitwicirire ngo kuko mubi wacu ngo ntawuzi kwicira. Mana ishimwe. Ntiwumva ko aba bakeneye abazi kwicira. Muntu zeya mu ngoma ya kabiri ku 18 Salomo amaze kuronka ivyo biti baravyiciye. Bibiri ivuga ngo acashiraho abantu 60,000 70 ngo bajejwe kuvyikorera ngo kwikorera ibintu kwiremeka ngo acashiraho ngo nabandi 80,000 ngo bajejwe ngo guconga amabuye ngo no gukora utuntu twutugenegene two gushariza urusengero ngo acashiraho n'3,600 3,600 gusa ngo bajejwe ngo ivyo kugaba abandi. Wewe wisanze mu barongozi binezererwa mugano uhagarare ku gakanu abene gihugu karagabuye wewe utisanze muri 3,600 kora neza mu 70,000 kora neza mu 80,000 ureke gukora widoga ukora udaharira utidodomba. Haleluya. Kuko nyene ko ariko mutama yabigize tugire gute
uyu musore ugira niwe aturusha amavuta muga ni pasiteri murabona uyu mukobwa nawe ni mama pasiteri kubera iki niwe ashaka kuvyigira ngo nguhaje nawe uzoraba urafundikanya uzobumbarira abantu batatu bagira ingorane mbere bapfa vuba imbere ushaka urupfu rwihuta uzukora ivyo bintu bitatu icambere uzurondere kugwanya uwimikishijwe amavuta uzoba ushaka gupfa vuba si wazokwica mugabo uzopfa mbere yuko apfa cyo ni cyambere cya kabiri uze urongora umugore w'uwundi mugabo urongora umugore w'uwundi mugabo bambikanye impeta ako kantu wakumvise uze urongora umugore w'uwundi mugabo bambikanye impeta urupfu rwihuta bamwe bavuga ngo ushaka urupfu asoma ingwe Imana ikubabarire ko vyabaye mugakuva uyu munsi ndabikubwiye urupfu rwihuta urushaka urabandanya nawe uvuga byose reka ndeka ibyo zamura ibiganza dusenga Mana ugororotse ugira neza ijambo ryawe ni umuti kandi uyu muti urakiza imitima ugakiza n'imibiri kandi uyu muti urazana ubwiza aho butari ukazana agaciro aho katari ukubaka imitima yasambutse uyu muti urashira hejuru ugatanga promotion wari hasi akabuwo hejuru uyu muti uramanura wari yishira hejuru agaca bugufi abantu bose bagasa neza imbere yawe reka rero umwe wese uko yajari ntaba ariko atahari uyu muti umuhindurira amateka uyu muti umwambika icubahiro uyu muti umusubiza agaciro yatakaje uyu muti wirukana indwara wirukana ubukene wirukana agasuzuguro akariko kose mu izina rya Yesu muvuge ngo amen murakoze.